ongeza gia ubona challenge urumva ni kurambira je nkora rap irimbitse iryoshe nyene ifise iri melodique nari mu kayanza ico gihe kubi ofete haje bavuga mu kirundi ngo iza kubwagura imisega uyibona ikizazuye ndazi umunyagisagara watanguranye iri hezi yagiye kuza watangiye witwa mazina yawe ya vrai ko nyene Boniface amana iyo studio nayo yatwakira yari muri chambre muhiri wabo yari kumutakura kujya mbere urumva dushitseho ugasanga nk'ubu nk'abavyeyi biwe bagomba gufungura nibaza no mu kuri coding umenga yahakwa gukoresha telecommande Hello guys, nibaze ko meze neza ahantu muherereye hose abakunza Siren Vibes abadukurikirana bari mu mihingo itandukanye kunda kuvuga kenshi harabo mpambo ndabaraba abandika mu macanga barabanyazikira ngo sinabavuze nk'abari Chine abari za Italy za Allemagne ndabizi ko mudukurikirana muri benshi yako nyene sinabavuga mwese kandi narababwiye narabasigura impamvu bagenda bavuga ndavuga abo YouTube iba yanyeretse mu top 5 bihugu bidukurikirana cyane rero no kusensibiliza abantu mu bihugu byane kugira ngo badukurikirane cyane nabo nyene YouTube bashije mu top 5 y'ibihugu bidukurikirana gose nkuko mubizi ni uzira ko kuri micro menshi baramaze kumenya umunsi ndo kumwe n'umuririmbyi ndabwita umuririmbyi même si tumuzi nko mu rapper ya nibaza ko afite izina muri rap cyane kurusha mu buririmbyi aho kandi no muri ivyo kura ko yasohoye indirimbo itari ya hip hop nk'utwa twimenyereye wana usundi ni Be Face on the floor reka ndamwakire bi amakuru yawe ndameze neza nawe urameze neza ndameze neza bashuye musuza kwivuga gute uyu musi yivuga gute kwivuga gute urabizi ngene bahape barabivuga kenshi mwivuga gende mwinjira muri flow ibintu nk'ivyo onye shani uyu musi nuko yeza kwivuga oya uno musi ni rap romantic sio rap yudatena gerageza twumve abatahazi yo twavuye bahore kuko bazohava bagwara imitima twebwe dukunda n'ivya karoro uhore bizotuma turambana mu buzima reka gutera icaba amaso umwugare kuko nimwaraba nabi muzohava muhuma come on man come on ben irutambuke ndabe come on ben indafise nganje ndafise nganje atambuka neza kurusha uyu wanje umurabe ubuzone durahaye finalement ndayit bio sans blague akoza karibu karyoshe gushikara abantu bazo kwiyoroka be maze imisi ngana nta no kwezira amana n'indwi zingana n'indwi zibiri kugira urimba karibu byaje gute kwenda umuririmbyi okay avye ubona hano umuririmbyi yes none waruzi ko ndumukiya rero nahora ndumumekanishi oya nandi kuri umuhapeur na Jeff Dylan ko hari difference y'umuririmbyi n'umuhapeur nawe n'umuririmbyi kubera umuziki akora n'umuziki gusa nyene urumva hariho categories z'abaririmbyi ariko bose bitwa baririmbyi okay basera kamvugira R&B biratandukanye ni style ni gambere ko zindirimbo yawe ni subwa mbere anza 2013 na 2014 sibimwe indirimbo za Chris Brown indirimbo za bande aho si rap ntibayemera kusanzwe narakunda rap ariko navuga ati jewe sinova mwuko nyene foko nerekana nibindi nshoboye apana bijya banzika mu ndirimbo nyinshi ndirimbira ama chorus example nkahitamwo example nk'impamvu example la différence harimo amajwi yaririmbye indirimbo naririmbye na flow nararirimbye harimo ntuzeya narabonye na commentaire yawe uvuga ngo nzobireke kurapura wowe uri urabishigikiye je nibaza ko twangira de mu bantu ngira nka turabe top 10 abantu bashaka ko baragiye no kuva bifisa reka naririmba bo ndabigerageza byose ndabishobora jewe nibaze ko nyene style ari umuntu ayishoboye tu jewe ndaririmba ndagira rap ndagira raga urumva style zose ndazikora fresh kandi sinigera ndabamaramanza jewe abantu bankurikirana ndakora ivyo nshoboye sindi wanyuma mu majambo make ndibuka muri interview nakoranye na Tom Close gihari yajino bon mafitanye indirimbo yatubwiye ko mugiye muri studio yakuvumbiye impano ngo kuri nje yambwiye ngo ubura Be Face ngo spiririmba ngo nuko nyene ngo abantu benshi batabizi
imbere yuko abivuga wari ufise motivation kuzo gukosora indirimbo itari ya hip hop yo yabivuze maze kuzikora hariho n'indirimbo naririmbye yo guhayagiza Imana yo bita gospel muri 2014 yitwa Forgive Me kuri YouTube irahari bo ni indirimbo nyinshi nka Sisomeki remix naririmbiye chorus mpamvu ziye zose harimo amajwi vraiment agira a completa tu vois urumva sinari bwafate gusa nyene ngo ndirimba indirimbo yose ndayiheze ya R&B voilà je nibaza ko arabanyene ngira mpagara ni gyambere uvuze uhaye umwanya munini indirimbo indirimbo ifatwanya munini wa R&B kenshi hararirimba indirimbo zigaza ama hip hop zazindize gusa gutega amatwi cyane navuga ko ziruhisha umutima ubu naho usohoye indirimbo iruhura umutima umva hariho difference byaje gutugira ngo uyumvire wicare nka B-Face usohora indirimbo iruhura umutima ko nanayivuze kumbe twebwe ngaha imyaka yose twagize rap twayikoze kugira ngo turuhishe imitima yanyu reka ndakubwira ikintu kimwe ana hip hop uri kurumva indirimbo za hip hop kenshi usanga zigusaba intention urumva zigusaba intention hinge ndagusigurire intention kuvuga ngo indirimbo ngira difference indirimbo zose uririmba rap in Kenya bisaba ko uyu umva uyihumwanya ariko nkaka karimba nkandabe uragashanga kakavuga kumvura ruhutse kumvura ryohe bisigura ngo gene iraruhura ariko nijya ntabwo ari rap nyene ngo ibandanya gushika naho utokumvamo akantu kakuryohera harimo magic. The time is now, put your eyes on TV, burning a new name, you better look for my CV. Kataki unamena kata vesi hizi, mbona easy wote wana over, yo ongeza gear wana challenge urumva ni kurambira je nkora rap irimbitse iryoshe nyene ifise iri melodique nibaze yuko tico gituma kugira ngo ikurambire nuko atakintu kiba kikuryohera kibaho tu hama abantu ntaco basi tugira basi kugira basi ndabishije basi mu yindi kategori guhibongoza sivyo yavuga ati guhibongoza kugira ngo wiyumvire nyine wiyumvire nka B-Fest je ngira nje gukora indirimbo yo guhibongoza byaje good inspiration d'abord yavuye kuri beat umuproducer wanje yarayikoze hama numva mbaye inspire nayo numva ati ino beat ntijanye na flow kabisa bisaba yuko umuntu kwera ko nanje navuze yuko izindi style ndazikora naciye mvuga ati reka ngerageze uburyo bwose ndayiririmbemwo hamacara biryohererwa kuko nta nivyo yari yiteze nayikoreye mu Rwanda muri studio yitwa Symphony Record nkorana no mu producer yitwa Major yewe givugije live mwanzo mpaka mwisho yes instruments zose zivugije live rero yumva nyene ndagerageje sindamumara maje kuri beat yiwe ama acaravuga ati bana kabisa uzokomeze uzohora unabahereza n'indirimbo nyinshi zo kuririmba uretse zo kurapura nyene amajambo rimwe yagenge nari romantic cyane yana yaciye yizanubwa nyene muri studio yego ni inspiration ya beat ukavyandikira ngaho none je nandika indirimbo ya 10 minutes nayuzi na ndirimbo y'ibiri ku mutima bitanu ya 10 minutes indirimbo ya 2 minutes canke 3 minutes yo ntwara umwanya unganika ariko akona kantu gato cyane kabaho vraiment je hajya umonye ndiko ndaririmba muri studio bamvise duplicateur zirenga zitandatu urumva agiye mistari wumviri mu ndirimbo uravye aho yanditse na manote man nukuri amapuro nka 6 ugacukura mu 60 yego mara musose muri studio bi apana ni umwanya muto cyane ari je navyanditse wumva vyo mfata uwo mwanya gute mega kubitondeka vyo mfata nk'imihingi yose kubitondeka ubwo deja niko kazi ndimwo urumva iyo experience ubu yifise 10 ans nyinshi cyane umuntu aba ariko arakora umuziki uravuga ati aho byangoye muri 2010 shaka kubihindura muri 2010 urumva ugenda wevoriwa pana kugenda usubira inyuma nico gituma no munsi wakoze indirimbo iryoshe ugira effort kugira ngo uronke iryoshe kurusha yayindi B-Fest katanga tukumva muri hip hop cyane mu nyuma tukumva muri raga muri dancehall ubu naho uzanye uje muri R&B nahe mastile wumva ko uri fort cyane mu kuririmbamo jewe style ndi fort kubera ko ndayishikiriye nta vyamenye yes jewe hariho n'abaririmbyi nkosora ndi muri studio bari kwaririmba R&B abo nyene muba muzi ko bari umustar muri yo style akaririmba nyene akaririmba ijwi rya mbere akarimetriza à 100% riryoshe cyane mugahageze ko aririmba tenor rikamunanira ariko nka mwadresse hageze ko aririmba deuxième voix
nkamwereka ati ririmba gutya je nkumva ama baking yoshiramwo nkumva ingene yo kwantora nkavuga fanya hivi na hivi mugabo simpaka ngo wowe ucu bibona uwo nyene no banabibwiye bisigura yuko nubwo ntabikora ndabifisemwo notion ntoya afite utunyenda kwiyumvira cyane niyumvira Bface wa kera kugira umva urazi kuririmba uzi ama style menshi ariko turabizi ko kenshi bivuga nk'umuhapeur n'abantu benshi bakuze nk'umuhapeur umuntu wese anzi yamenye kubera rap kubera ni izo ndirimbo zatumye nyene abantu bankurikirana voilà yego kugira ngo ubufisa ayo matana bose ari ku musi umwe witsange muri rap byatangiye gute byaje gute byatangiye kubera ko narakunda indirimbo z'abandi bantu nyene bagira rap nk'aba Professor J ba Chidi Benz abo bita ba Ludacris sinumva ivyo bavuga ba Eminem ariko nkumva nyene yuko kabisa nyene kurapa ari ikintu numva neza ko nanje no gikora cyonjohera nkabisubiramwo nyene hajya mu ishure hajya kiya gihe cyo guca amanota nkagenda je nabitanguye kera urumva na madarete bafunga mu mutwe nazitanguye niga mu wa kabiri nkagenda mu wa kabiri waheye muri primaire hageze yuko baririmba ibyo guca amanota amashuri yose etablissement yose baraza ku madirisha kubera bari bazi ko jenza kuririmba ico gihe wari ukiri mu Kayanza cyangwa wari Bujumbura nari mu Kayanza ico gihe kubi ofete haje bavuga mu kirundi ngo iza kubwagura imisega uyibona ikizazuye ndazi umunyagisagara atanguye yamiga bisigura yuko jewe ibi byose ngiye kubibona ubu ko byatanguye kera naje ntavyo nari nzi ko ari ibi sivyo ico gihe narasubiramo indirimbo z'ikiganda nkasubiramo indirimbo z'abakongomani nkumva nyene melody akaba ariyo ngumiza mu mutwe mugabo ntazi ibyo ndiko ndaririmba ivyo arivyo ariko nyene urabona nta masoni nigera ngira ndi imbere y'abanyeshure ndabikuriramo gutyo mbandanya ndabikunda gushikaho ngeze muri secondaire ntangura muri 6e narandika indirimbo mu ikaye inyuma nkazibika yego mugabo nyene ukabona nivyumviro bidafashe mugabo ariko bizotera bigakomera kuduga muri secondaire nkaguma nandika uturimbo twinshi n'ubu hari izo ndaba nkaci nitwenga kubera ziracahari gushika rero muri hari izo wibuka oya ngibuka gushika muri 9e niho natanguye rero kuja muri studio ico gihe naririmbira mu instrumental ku ishure niga mu Nyakabiga kuri Etoile de l'Espoir bari bafise fete bagira shakane tugahura nyene bagatumira ba ministre bagatumira ba ex president nkaja kubaririmbira nyene nanditse indirimbo ijanye n'iryo shiramwe ryabo gitwa Focode nkaririmba indirimbo kuri beat za ba Eminem za 50 Cent nyene urumva je sinafata nyene ibintu vy'ama contract sinari biha umwanya muremure nashaka kwemberekana gusa ko nshaka kuririmba gusa mu nyuma rero ndafite banabimenyera uko nyene kimya ndabishikako ndaja muri studio ndaririmba indirimbo ya mbere ndi kumwe na Obedix hajya Obedix twari kumwe muri team yanje team yacu twari babiri umva twaje muri studio twambaye ama uniforme cyane tuja mu biganiro twambaye ama uniforme ariko tuza mu biganiro twambaye brand zacu urabibona n'iterambere naryo no gushimira Imana sivyo umuntu wa mbere twakiriye muri studio yari Akesi iyo studio nayo yatwakira yari muri chambre muhiri wabo yari kumutakura kujya mbere urumva dushitseho ugasanga nk'ubu nk'abavyeyi biwe bagomba gufungura urumva kugira ushike muri chambre urumva babanza ugapoesha kwibarabara ngo rindira blaza babanze baheze bave muri salo bagende gacu genda twaririmba dufise micro mu ntoki urumva ico gihe nibaza no mu kuri coding umenga yahakwa gukoresha telecommande urumva bo bigenda uko pole indirimbo ikurikira mengo ni Amiri ya trikodinze mu nyuma turabandanya pole nyene entre tumenga mwaranyarutse kuja kwa Amiri utangurira gukora muri studio kwa Kesi mucuma mugaca musimbira kwa Amiri mwarasimbye cyane nitwasimvye gose gusa hariho ukuntu nyene uvuga ati jewe ngomba nihebe nanje ngende muri ya studio abandi baririmbye baba star baririmbiramo bo twaragiye nyene turamwegera Amiri turamubwira tubwira amahera asabwa turatanga turayikora
nibuka ko iyo ndirimbo igira kabiri twaririmbye Amiri niwe yaririmbye chorus kandi Amiri ntimurumva aririmba kuva ba mu gico gihe muri iyo ndirimbo yarayiririmbyemo Amiri sinzwe ari umuririmbyi yarayiririmbye mwari kwico gihe nico gituma byatangaje abantu benshi iyo ndirimbo ariko ntiyamenyekanye yaramenyekanye ku bantu basanzwe babakonesere bakurikirana umuziki mugapana ngo bibe hit ngo abantu bose bashike bayimenya twe twari tugitangura sivyo twaririra twashaka kwiyumva dabo wiyumve tije naririmbye nanje kwera ne numve none ndi muri studio eske no ririmba gute umunsi wa mbere wiyumva indirimbo yava muri studio uyumvise gute ico gihe urumva nta radio nari mfise basimvuga iti ndaza gushira mu CD umvirije muki nace nja mu studio yajya mu studio kwibarabara mu Nyakabiga je niho nakuriye natanguye secondaire ariho niga mpaka ndarinda ndaronka diplome ngiye kuhava muri 2016 sivyo ico gihe hari ama studio kwibarabara nyene ama studio nyene wasanga afise amabafe hanze baba bagurisha imiziki ukacitwara nyene kugira wemeze n'abandi bantu ko nawe uririmba bayivugije bakaje bumva ni jewe Blaze ati uri kurumva nije kandi baraguhaririza atara nabikubaza baraguhaririza kandi afu nari mfise izo inspiration wamengo natanguye kera yes biragenda buke nyene ya turatangura twemeza abantu bo muhira tureza kwishure tukaririmba indirimbo zo kwishure ku makermesse tukaririmba ibintu bigenda birakura pore gushikaho ntangura ama collab n'abartiste bakomeye bakanyumva ko mfise talent ariko nitwabandanije muri groupe na Obelix amanga hari abandi bantu bisa nkabaciye mwagize team n'umukobwa Bishu umukobwa yaririmba neza akagira na rap ariko mu nyuma barabiheba yarabaye découragé sinzi arashaka kuba yarafise ibindi byinshi peut-être byo byaramustofye kwera umuntu muri kumwe uramubona umuntu muri kumwe kuri ntuze uramubona wewe yarageze ahantu nyene avuga arabiheba nyene arigira je nanje ndabona yuko bari kwanso no ndi kongena subira inyuma nanje ingwe incamwe hagati kubera ni montage nyine ndashoboka vraiment kandi ucuvuga ati nabexagere yari imeze kose abantu barayikunze uko nigo buryo twari dufise niho nageza kandi abantu barabona tuno muntu yagerageje ariko yari flow ikaze kabisa yaragiyemo no muri classement zijya za TMS zo muri kwa David Carmel muri bonesha irapasa kabisa hano aratangura gukunda ntuze yanje barumva niyo ndirimbo abantu bose batanguye kumenya aho murapere ninde bashaka kumenya ninde mu nyuma ndakora ama collabo ni indimu bari bihit cyane kabisa Twins Magic turakora n'indirimbo ariko iyo ndirimbo yarashotse gushikiza birangora kugira ngo ndavyihanganire Landry Mugisha yakora kuri SSB ico gihe naramushiri iyo ndirimbo kwaza sinaje nayimushiri yarayironde yarayivuze ni Liza yayinkore yakiri muri Hope Studio kuri iri barabara kuri sinzi ngena gita ni Boulevard de la Prononce kwa munsi yo kuri Toxic uravyumva iyo ndirimbo arayikora iziryoshe kabisa ariko mu kuintroduce Landry Mugisha ntihigeze amvuga izina je yavuga ngo ni wari wakubuze umva nubwo utomenya izina ryanje ryari ryanditse ko muri titre kandi yari projet yanje ntabwo ari projet y'indimu ariko mu kuintroduce yavuga ngo indirimbo y'indimu ikaze cyane nanje naragerageje guflowinga neza vraiment deja urandekuraje urankuyemo kandi ari indirimbo yanje niyandikiye vraiment urumva birandekuraje ariko nkavuga kweri ntacyo reka ngerageze peut-être umunsi umwe azonyakira nanje yumve ko ari proud no kuvuga ibintu vyanje arayivuga yarinzi ihera atavuze izina giwanje igihe cyose yayivugije nkumva ndababaye ariko mwavuga ati umunsi umwe naje nzomera nk'indimu bavyumve tu nta kibazo ariko ico nzi cyo essentiel nuko ntabitovye umuntu wese wumva verse yanje yavuga ati umpetarakazi hama mu nyuma ndakora indirimbo na Black G yitwa Like This indirimbo barayikunze kabisa mahari muri 2014 muri 2014 nakoze ama collab menshi cyane ndakora collab na Matabaro agitwara Pre Music ndakora collab na Flow
ndakora collabo na Chanel, ndakora collabo na Mkombozi. Ijya 2015 cirinjiramo rero cibira umva narinje kabisa narinje tavyo gufyina. Ama 2015 ci stopa ama activité yose. Ni après yo ngaho naragiye mu Rwanda ndashikayo niko gukora ijya ndirimbo yanje na Yoya yitwa Stress. Ndakora n'indirimbo yitwa Biraryoha jewe na Mico the Best. Bo nubwo utayimenya abantu barayimenye kubera ko urumva yari collabo y'umu artiste akomeye. Mugabo urumva kubera ko nayiririmbye ndi hariya nkayisohora ndi hariya. Ntigeze igira point nini cyane gusumba ino. Ariko hariya narayigiriye media tuwanda tembera ku radio atandukanye. Hano harayumva hama après yiyo niho nakora ijye nyene turi kumwe na Yoya shitse ngaha ngo naraje ndayizana kuri Buja FM. Ikiganiro cyitwa Hit Connection cyakoramwo Pajo na Mishu Miracle. Pajo indirimbo arayankambwira ngo iyi ndirimbo wapimbira bishi. Kandi ari indirimbo ifise histoire nziza, ifise production ikaze, ifise chorus nziza. Yarayipinze vraiment aranka kuyishira muri classement. Ndamubwira Mishu iyi ndirimbo none irabishe nyene nkuko yabivuze canke ni Pajo tuyayanze. Ambwira gushanga iyi ndirimbo reka ngo je ndayitwarira je acishira muri classement. Ayishize muri classement ikiba indirimbo y'ukwezi kandi Pajo yayanze. Nukuvuga bayitoye ni bande abanyagihugu kubera ko bumvise kwiryosha. Iraba hit abantu bose barayikunda. Ndakora amashow menshi after yo ngaho hakurikiye amahiti gusa. Harakurikiye La Différence, haraza biri ku mutima, haraza Siko Yari, haraza Sisomeki, haraza Impamvu, haraza Hitamwo urumva, harazamwo za Oloha, amakolabo sinakoza za Doda, harazamwo Inyegera turi kumwe na Akesi, harazamwo Ingoma z'iwacu, harazamwo yes naivuze urumva, harazamwo nyene izi zose ndiko ndakora ubu ibibazo, harazamwo Impa, harazamwo amakolabo indirimbo nyinshi cyane abantu bashitse bakunda vraiment after yo ngaho. Hama rero umuntu pore nyene nubwo ntarashika kuco nifuza urumva. Yes, urumva nivyo gushimira Imana. Abanyagihugu nakubwiye ko utangura wemeza bo mu nzu, ugasubira bo kwibarabara, ugasubira kwishure wigako, ugasubira muri quartier, ugasubira province, hama ugakwira igihugu cyose. Rero nabari hanze y'igihugu biko biraza baradukurikirana, usanga mu gihugu kanaka dufiseyo abadukurikirana voilà. Rero ni ibintu byo gushimira Imana. Ni juste ko umuntu akubonye no munsi muri 2020 ace yibaza ngo ni ugitangura, ariko ugasanga hari ibindi wakoze before urumva. Yes, ni nka kujya nk'ubu narakoze indirimbo na MB Data muri 2016, ariko iyo ndirimbo ntawuyizi. Tuzi Doda gusa. Hari iyo twakoze na MB Data yitwa Kirato kuranye MB narakoze collabo. Nyabwo aramenyeka nyabwo amenyekane. Oya ntibari bamuzi. Narakoze kandi na collabo na Double J yitwa Sisomeki, twarakoze na video. Narakoze ama collabo menshi ariko kubera ko nyene uwo mwanya wazo taraza ntuburaza nyene. Hama rero abantu barateba barumviriza rap nyene ngenda umva bamenye muri uwo mudiho wa rap. Niwo nakomeje kuririmba hamwe, ariko uretse ivyo byo kugira byandi mastile kuririmba navyo ndabimetriza, ndaririmba neza, ndirimbira icyo rya kabiri n'irya gatatu. Ndafise gucreate amantu uzi ama baking aryosha indirimbo bikaryoha tu. Ego en fait udusubije kera ukiduga ugitangura ukiririmba umunyeshuri ukiririmba ku ishuri nce niyumvira kwizina rya Bface n'iryo watanguranye. No natanguranye je ibyo by'amazina sinabikontaku. Je nashaka kumva ko no kwiyumva ko ndirimba gusa. Watanguranye iri hezi yagiye kuza watangiye witwa amazina yawe ya vrai ko nyene Boniface ama ndumva neza ati tukayifo ko umuntu ni umuntu yateye imbere no mu vyimviro canke yagiye no muri studio tarajayo ifo ko ahindura n'izina
nca ndarihinduriramwo ariko ntiryagiye kure ni rya rindi nyene ni prononciation tu ibihindutse. Siren Vibes TV.